Burundi ivyabo ivyacu bakunda ivyacu ivyo bintu vyaje mu gihe babonye abanyarwanda bisasiye Burundi mu kwama baza gukora ibitera mu bigiye bitandukanye abaririmbyi benshi baravuye mu gacerere urukundo ruragaruka Big Fizzo na Sadbi barahuza batahora bahuza kera baravuga ati reka tuje hamwe kugira twungu bumwe tuje muri iyo campagne dufashe abene gihugu gushika ku ndoto zabo ndibuka ikiyago Sadbi yigeze gutuma ko abamenyesha makuru n'abanditsi yarashikirije kiyago aravuga ati nshaka twige hamwe ikibazo gihanze umuziki w'u Burundi tugire umwe wese agira ico ashikirije ico yumva yani ni bintu ALAIN ruri novuga neze ko majambo ashikirije yararyohera avuga ati nukuri ku Imana ndaryohewe cyane narinzi yuko tuje kukubaza ibibazo ariko nsanze ari kiyago biraryohewe cyane birandyoheye cyane ALAIN amajambo ashikirije yose ndacayibuka ale ni giki kwanza cakuryoheye kubona Sadbi rya munsi kwanza yaradutumye ko kugira tuyage ni giki kwanza cyatanguye kwanza kirakuryoheye icampimbaye mbanze sinzi umenguri kurewe kwegerwa zakuru icampimbaye kwanza mbanze mvuge nti Sadbi congratulations kuko Sadbi mu myaka iheze sico kimwe na Sadbi na Mose Sadbi arafise ukuntu arana sinzi ko ari ivye yagira nibigira nkana canke uno munsi abona yuko arenge biriye yagira kera mugabo vyose ni entertainment nta na kimwe ngaye ariko Sadbi uno munsi umenga arashiye ubwenge kurusha Sadbi uriya rero no kuvuga ngo igihe kiragenda imisi iraza ibihe bihibinde niko bivuga muri rusange haba abantu turiga ibitandukanye ikintu cyangiye nuko Sadbi yahaye akaryo abanditse namenyesha makuru kugira ngo umwe wese atanga iciyumviro intererano uko abona umuziki w'u Burundi muri rusange ariko atavuze ku ruhande rwa Sadbi gusa urumva ico kintu gitunganijwe na Sadbi mugabo ntashaka yuko bavuge ku ruhande rwiwe gusa hama Sadbi fana kwanza umumenyesha makuru agomba kuba ari umufana w'umuziki w'u Burundi koko jewe narabivuze sinza guhisha nari umufana w'umuririmbyi yitwa Farious jewe nagiye kwisanga ntashobora kumufana w'umuntu umwe nari umufana w'umuririmbyi yitwa Farious nawe kandi ni umufana wiwe kuko ni umuririmbyi w'umurundi hama mu nyuma nza kwirotuva ndi umufana w'umuntu yitwa Yoya mu nyuma hari indirimbo Sadbi yaririmbye yavuga ku buzima yarankweze cyane inkuru y'ukuri oya inkuru y'ukuri je ndayizi before yuko isohoka gena numviriza indirimbo za Sadbi cyane kugira ujya mukobwa ndazimwandikire cyasanga indirimbo ziranyinjira ndaziyizi rero inkuru y'ukuri yari indirimbo nziza kuko na mama yarayikunda ariko kandi n'ahandi hantu hari hagiye gutesa maze kwegera haruguru gatoyi urazi muri age za adolescence birabigoye ariko nari nkunda kuririmba indirimbo nyandika umunsi umwe mama cambye acarambaza ngo iyo ndirimbo ibintu bavugamwe urabizi cyarambye ati ego ndavyumva kandi ndabitahura ivyo yaririmbye none urabigendera cyarambye ati Jesse ndagera acambye ngo namaze kurota wakubitiye mu nzu y'umusota kubera yarashaka kumwe wana byende buziranye n'abana muri quartier abakobwa abo mwigana akambona haba ubwo byambonanye mu gatondo siwe mbonana ko mugoroba donc oya donc yarankieta muriwe kandi mama wanje n'umuntu akubwiye ikintu bisaba uca utiratashe kubera ko ugoswe gatoyi babiri bishobora kukubako rero nuko kuba umufana n'ibintu bisanzwe mu nyuma twarabaye twarumvirije yaba rap turakunda twari twigeze kwa dukunda ba T-Max haraza bakingorongoro turabakunda ba 90 uje kiriya gihe ntabwo yari iguyanje kubera ko sinatahura exactly ivyo aririmba mugabo after nagenda mukunda kubera ko umukazini wanje yitwa Trésor niwe twagomana cyane yarakunda indirimbo za 90 ni naho nagiye kumenyera indirimbo 2013 kuko 2013 ni indirimbo nayumvise ubwa mbere ko umukazini wanje indirimbo yose ya mbere 90 nayikunda ndayumvise ko mujama mu nyuma ngiye gutahura lyrics yaririmba kubera ko avana ari umufana wa R&B cyane mugabo mu nyuma ndaza kwisanga nkunda rap ku buryo iyo nicaye nsanga ndiko ndi freestylinga jeje nyene umuntu akaza mvara mbajengo iyo ndirimbo ni yande ati wapi n'ibintu biri kwiranza mwuko nyene wow rero kumufana si bibi ariko rero tugende ku ngingo ariko ndakumvisha yuko niwiyumve yuko kuba umufana ari bibi twese twarabaye bafana umenyesha makuru yarabaye umufana even hanze uramaze niko kare natanze muri sade haraba journalist arashobora kukubwira ati umuririmbyi w'umwaka n'uyu ku ruhande rwanje umukinyi w'umwaka n'uyu ku ruhande rwanje akaca guhana ivyo yakoze abarundi rero twumve yuko kuba umufana atari bibi ahubwo rero abisha umuziki ni twebwe twaragiye twumve ko dushaka gufata mikro
benshi twaje kubera ko dushaka kumenya n'abaririmbyi apana kubera ko dushaka gukora umwuga wo kumenyesha makuru ahubwo twumve yuko abana muri quartier abademu babone yuko nzinanye na naka hano ukatira umuntu kugira ngo aze kuraba headline je sinzi headline je kintu nakora no kuvuga ikintu kitari mu kiganiro ariko kirimo ega ubugowe bro ego ni Mr Koresha umwanya umunyarusaku Mr Tugesho suta chawa Mr Vuguta vyume vyumye n'ayandi menshi uherutse Alan Zeri twarayaze turayaga abenshi mwakurikiranye kiyago twayaze mwarashimye muravuga muti uyo muhungu avuga neza cyane arazi entertainment uramuhuza na Simbizi wa Semavumba changira imana mbi sanga Simbizi yafashe ingingo ziwe yuko atakiganiro azokora adahawe amafaranga mugena twebwe tucirondeza tararonka amafaranga yo kurihana kugira dukore ibiganiro dukorana n'abadutahuye babona agaciro kacu batahura neza yuko hari message bashobora gushikiriza bivanye na twebwe ibibazo tuba twashatse kubabaza Simbizi rena cemba ndamwihojeje gatoyi niyabona yuko bikenewe akabona neza yuko yoryohera abakunzi b'umuziki w'u Burundi yuko hariho ibibazo twomubaza akishura azoduhakanya nzobahuza na Alan Zeri ariko uyu munsi tugira tuyagiki ibibazo ni byinshi muri Buja Flavor ariko reka manza baramutse kugira mumanze mwumve kwanza kakajwi kiwe kwanza ego Alain karibu kandi ni merci beaucoup koresha umwanya meze neza je meze neza cyane yego cyane bo Alan Zeri ikintu kimwe gusa ndamukundira cyane inyuma yo gukunda ibikorwa vyiwe n'ibiganiro vyiwe ndakunda ingene atangura introduction nkundira ndakuramutse nkundira nimporewe muvande just ari ukuntu hagushira muri mood ukabona neza yuko mengo ariko akora ikiganiro n'ubantu mengo bari kumwe hafi na hafi mu gihe bo bari kuri ekra bari ko bararaba ale umeze neza ariko je ndashima umuremyi ico nshima kurusha ibindi ni mpwemu ko sindi impwemu zironse urabizi curonka n'inkomezi zo kugira ngo uje kurondera yirondeye ukaronka amafaranga babakunzi bacu bemeye tukayaronka urafungura yufunguye naho niyo ya energy curonka yo gukorana ishaka umeze neza ariko cemeze neza ariko wambaye umupira wanditse ati kazima imana inkunda mu gihe iyo ni sinzi ko ari logo canke ari iki abenshi mu bamenyesha makuru bakorera ku maradio ndiko ndabona bako barazambara na mipro ndaherutse gukorana yo kiganiro yari yambaye iyo mpuzu nyene ni ivuze iki iyo logo kazima imana inkunda kazima imana inkunda hari byinshi ducamwo vyiza tuba twayisabye cyangwa tutayisabye mugabo ibyo tutayisaba nivyo byinshi kandi navyo biza bituryohera cyane kurusha ariko uribuka neza yuko niyo tubuze abenshi turidoga mugabo twarondera twaronka cyangwa tukabura kazima imana idukunda yego cyane kubimana idukunda niyo mpamvu tugihari ibindi biba bisigaye ni mafu biraza cyangwa bikareka kabisa ariko imana igukunda byose bera amahoro byiza cyane akazi karagenda neza cyakazi ndashimira umuremyi bimeze neza muri rusange kabisa Alan Zeri hari irindi zina rero namaze kumenyera Alan Zeri ariko hari irindi zina nduwarugira mu bisanzwe yitwa nduwarugira Alan Zeri ni ryo abenshi baramuzi ko kuva kera ariko umuntu wese urazi ko ari we turi muri demokrasi uyita izina ushatse izina niryo abantu bakwita Alain uri muri entertainment kandi imazemo igihe kirekire cyane uburundi muri iki gihe novuga neza ko turi muri campagne yo gukundisha abarundi ivyacu bakunda ivyacu ivyo bintu vyaje mu gihe babonye abanyarwanda bisasiye Burundi mu kwama baza gukora ibitera mu bigiye bitandukanye abaririmbyi benshi baravuye mu gacerere urukundo ruragaruka Big Fizzo na Sadbi barahuza batahora bahuza kera baravuga ati reka tuje hamwe kugira twungu bumwe tuje muri iyo campagne dufashe abene gihugu gushika ku ndoto zabo ndibuka ikiyago Sadbi yigeze gutuma ko abamenyesha makuru n'abanditsi yarashikirije kiyago aravuga ati nshaka twige hamwe ikibazo gihanze umuziki w'u Burundi tugire umwe wese agira icashikirije ico yumva yani ni bintu Alan Zeri novuga neza ko majambo yashikirije yararyohera avuga ati nukuri ku Imana ndaryohewe cyane narinzi yuko tuje kukubaza ibibazo ariko nsanze ari kiyago biraryohewe cyane birandyoheye cyane Alan amajambo yashikirije yose ndacayibuka ale ni giki kwanza cyakuryoheye kubona Sadbi munsi kwanza yaradutumye ko
kugira tuyage ni igiki kwanza cyatanguye kwanza kirakuryohera icampimbaye mbanze sinzi umengo uri kure kwegera waza kuru icampimbaye kwanza mbanze mvuge nti Sadbi congratulations kuko Sadbi mu myaka iheze sico kimwe na Sadbi na Mose Sadbi arafise ukuntu arana sinzi ko ari ivyo yagira nibigira nkana canke uno munsi abona yuko arenge biri yagira kera mugabo vyose ni entertainment nta na kimwe ngaye ariko Sadbi uno munsi umenga arashiye ubwenge kurusha Sadbi uriya rero no kuvuga ngo igihe kiragenda iminsi iraza ibihe bihibinde niko bivuga muri rusange haba abantu turiga ibitandukanye ikintu cyangiye nuko Sadbi yahaye akaryo abanditse namenyesha makuru kugira ngo umwe wese atanga iciyumviro intererano uko abona umuziki w'u Burundi muri rusange ariko atavuze ku ruhande rwa Sadbi gusa urumva ico kintu gitunganijwe na Sadbi mugabo ntashaka yuko bavuge ku ruhande rwiwe gusa hama Sadbi kintu cyangiye yari karashikiriza nuko atigeze yemeranya n'abagenda bavuga yuko tugomba kubana iby'abandi ntitubiza ntitwemere ko baza ngaha kuko nimba baza kwera ibikorwa vyiza natwe nimba turiko dukora kugira ngo vya bikorwa vyiza byacu bize bishike hanze nakuvuga ngo kujya turiya kugira ngo tuvuzwe ku ma TV yo hanze ari international nabo niko babishaka kuko nimba babonye yuko bari kubavuzwa mu Burundi ari iteka hama hakagira ahantu bamenya uko badandaza umuziki w'u Burundi wabo bakazanga ahantu kuvuga ngo bariko barakora Sadbi biravuze ati biragoye cyane ko umurundi ahabwa amafaranga makeyi hama tukifuza ko akora ibikorwa vyiza kuko uza gusanga bijya turiko turamurondera ko ari bikorwa bidahwanye n'uburyo afise rero nuko aza gukora ibijanye n'uburyo afise uriko uravuga beat uriko uravuga mastering ukacuca kuvuga kuri lyrics umuntu arakora ariko umuntu agira impano zose koresha umwanya ashobora kuba afise impano yo kumenya kubaza jewe mfise yo kuvuga tonziza jewe nkabanzi utubazo twiza two motiva n'abariko bararaba ikiganiro jewe nkaba ntafise nani igado yo kubaza umuntu kumuje imbere kugira ndamubaze kuko andikira ibibazo kuri papier hama nkabiguhakoresha umwanya ukabibaza neza si ngombwa jewe ngo mvuge yuko abimpaye no kuvuga ngo muri hovni nziza kuza kuri wewe ndaza kuba mfise pourcentage ntoyi kuko niwe wakoze uruhande runini no wagiye imbere y'umu artiste canke mutumire wawe ni wamubajije ariko nije namwize ko kanya gatoyi hama ndandika ibibazo no kuvuga rero Sadbi yaravuze ati sinshobora kuja kuriha songwriter mu gihe jewe ayo mahera ntayinjiza biragoye yuko nza kuriha mastering nininya kugira ngo turonke quality y'indirimbo mu gihe ntabyinjiza rero mu gihe haje abanyamahanga ukaca usanga bo bahawe umurengera ariko kandi batoshobora gukora igiteramo cy'umunyamahanga wenyine kitari mu Burundi ngo kigire impact nk'iyo babivuze bakarinda kurondera twebwe hama bakaca baduha intica ntikize biya bigoye cyane nta kuntu ufata umunyamahanga ukamuha nka 30 millions 50 millions ukaca ufata umurundi ukaca umuha miliyoni 3 canke 2 biya biteye isoni cyane kuko araza gukenera aba dancers kugira ngo aryoshe stage araza gukenera ibi nabiri araza gukenera kwambara neza araza gukenera umukameraman aza kumufata ntuzeye highlight yo kugira ngo azoshire ku mbuga ziwe n'amakunga abone yuko mu Burundi ari nyabagendwa abantu bakunda umuziki bafise energy yo kuvibinga show araza gukenera umufotographe kugira ngo ya aronke post y'ivyo yagira kuko muri ririmbye na social media birajana je ikintu nakunze nuko Sadbi ahanini ivyo bintu yabishize imbere arahana kajyo amenyesha makuru ari umviriza ivyiyumviro vyabo hama arazana bimwe mu bintu nibindi yagiye arabona aho yagiye aratembera arabisangiza amenyesha makuru arano nimba mwarabibasangije byose ariko jewe uko byari bimeze narashoboye gutanga ingene vyari vyifashe even wabonye je ntashitse ku mwanya nabanje kuza gutonda kuri Indonde TV hama ndakora ibikorwa ngiye kubaza cameraman ambwira ko mutaratangura candashika wana ko nasanze hari umwanya muto gusa umaze mukoze ego Alain urakoze cyane kuri izo siguru duhareje gatoyi ariko Alain iyo kampanye n'abaririmbyi bacu bafashe yarazanye ibintu byinshi cyane mu gihe hariho n'igiteramo cyateguwe kirahuza abaririmbyi barenga 10 b'abarundi ico giteramo kirazana impari yuko hariho abakunzi b'umuziki w'u Burundi batacitabiriye gusumba umuririmbyi BIG FIZZO mwarakoranye ikiganiro naragikurikiranye cyane aho mwagarutse cyane muravuga muti BIG FIZZO yarakuye yaravugisha ukuri aravuga yuko abantu uko byari bitunganije n'ukungene bari bakwiye kuza atari ko baje Alain ikibazo canje kiri ngaha Alain wewe ikintu cyatumye abarundi batitabira kiya giteramo ku byinshi cyane buzure cyane bafuta ibiteramo byari bimaze iminsi biza by'abanyarwanda baza ngaha gukora ibiteramo ngaha buzuza ahantu baba batunganije ivyo biteramo
ari wewe abonera ikihe cyabuze kugira abantu ntibuzure hajya ahantu bari bateguye yari Burundian hits and success wari uhari ego niho narindi warabonye abantu bari bahari ego mbwira ibiteramo peut-être sinzi cyambonye kuko nta nini nabonye mbwira mu biteramo wabonye icyari kinganya abantu nakijya nta na kimwe mu bisanzwe nta na kimwe ndakubwira aha twicaye iwabo w'abantu kuzuza aha urashobora kuhuzuza kandi igiteramo ni 100% cyabaye réussite ariko iryo baraba ryo kuva hajya kuri rompo gushika hariya ku ikamba ya meri kugeza hagati canke kugeza kuri yo Kristo donc reka dufate hagati urasumba abantu bari ngaho indani urazi gituma hasumba ni mwibarabara haragutse ibarabara rya stade urazingene ringana imiduga 3 itonze uku ntiyohuzutse dufatine 5 ntiyohuzuza uku ariko abantu bafatiye ku byo peut-être babonye kuko ijye interview yari ya lo 30 bagiye guhuzana aga short video mu malo 2 uko urazi gituma babizanye bashatse kwemeza neza cyangwa kugira ngo baryohere uwakoze igiteramo cyangwa wateguye igiteramo yuko yakoze igiteramo cy'abanyamahanga kikuzura 100%. Ariko nimba wari uri haje warabonye abantu ingene bariko baraza abantu bari bahari saa 2 siko bangana abantu bari bazi yuko ari Jis Kalob kandi niko byagenze gushika saa 12 muziki wari kura vibe cyari cyo giteramo ca mbere havugijwe umuziki w'u Burundi 100% imbere yuko abaririmbyi baza no muri kakanya ka pause n'inyuma yuko abaririmbyi bari bahejeje guperforming abantu bari bahari saa 9 y'ijoro siyo bari bahari saa 10 kuvuga ngo abantu bari kubatera baza rero no vuga ngo igiteramo tonze nabanje gusubira inyuma kubera ko abantu bace bavuga yamuhe igiteramo cyararonsa abantu bifese no mu kiganiro twasuye turakorana mu nyuma yarabwiye abantu yuko nibumve kajya yavuze cyangwa nibaze barafata bakata akantu gatoye mu bintu byinshi mu bintu byinshi biba byavuzwe hama ikindi naco ngira manze negure uwakase kajya yarafise intomberi yahe bijya navuze ubwa mbere yuko peut-être yashaka kuryohera bategoye iby'abanyamahanga ntavyo nzi ariko somehow birashoboka kuko nawe yagize ibyo ashaka mu gihe afise video yose Sadbi yaravuze mwakijya kiganiro Vania Ice yaravuze mwakijya kiganiro Tuguma Dori yaravuze mwakijya kiganiro wasanzwe ari peut-être ari karafasha ibikorwa bya Alvin Smith navuga ngo abaririmbyi benshi baravuze nimba barabibonye ba uyu Big Bass Lolilo Yoshuna ni Amani avuza piano muri arena umwe mu pianiste bakaze warumvise ibyo yavuze ari rya mbere bibaye bijya bintu ni 100% ni réussite ariko Bifes kintu yavuze byari kuryoha kwa kundi bavuga ari benshi muri za Facebook n'ahatandukanye byari kuryoha iyo baza bagafata kuva hajya kuri stade bakuzuza gushika hariya kwibara rya boulevard urumva bakahuzuza ku buryo amatika ashobora guhera meme no muri 3 jours avant hakumwe David yuzuza arena amatika gahera 3 jours avant ya show hamwe bavuga bati iyi show gushika ino tariki ya 29 nta matika turiko turadandaza haruzuye amatika yarasohotse yose yateguwe n'abantu bakwiriye kuba bangana kuko hajya ndisiyo hari abantu benshi ngire warabonye ahantu hariko haradandarizwa inzoga ibidaje iyo vyagera ibidaje ntibishobora kunyobwa n'abantu 100 bijya bingana kuje kuko mu mpande zose zibiri byari byuzuye haragaze ahantu mu gatondo abariko baradandaza inzoga badasura gusohora inzoga urazi gituma none zaheze sukuhera zari nyinshi zasohotse abantu peut-être baraborewe bahava bagura inzoga arizo konona gusa rero nibaza ngo ivyo Bifes yavuze n'ivyo somehow nabo ivyo basiguye nibaza yuko bace bavyara ikindi gikogwa barashize ahabona iko biyumva muri bo nakavuga ngo uno munsi ntitukibona inguvu z'umuririmbyi w'umurundi imbere y'umukunzi w'umuziki w'Uburundi uno munsi umukunzi w'umuziki w'Uburundi n'umenyesha makuru no mu YouTuber no mu influenceur ni no mwanditsi no muririmbyi no mu producteur donc arimwo byose koko impande zose arazijajinga kiragoye rero kugira ngo uze kwemeza umuntu yumva yuko byose abizi nibaza yuko ivyo twabanza tukabihagarika tukakuba banajuwa kuko je ubwanje ivyo nkora ni domaine imwe ntayonzi neza ijana kwijana nico gituma iyo habonetse ivyigwa ngenda kwiga ama formation atandukanye ndagenda nkiga n'ubu ndakeneye nimba hari yandi ma formation hari baduhamagare twige rero nibaza yuko kujya abo tuvugisha ikirundi bavuga ikirundi abarundi ni bareke kuba abantu bajajinga ibintu byose kuko ni wumva wewe comedy umengo ujya ari karakina uramurengeye ntacha azokina ngo uryoherwe ujya ari kararimba ni wewe ni wumva umengo uramurengeye ntacha azorimba ngo uryoherwe rero
nimba bipfuza ibikorwa vyiza nibaze babashigikire baje kuri za Spotify baraba indirimbo zabo baje kuri za Apple Music baraba indirimbo zabo ba streaming kugira ngo binjize amafaranga hama Big Fizzo bavuga arihe umusongwriter kugira ngo yandike ya rap babaje baba bipfuza bumve ntibosubire kumva yuko ari karatukana kuko nibaza bijya banka ngaha abandi barabikora baravuga ngo indirimbo zaba nizo ziryoshe nivyeruzi nivyo baririmba simvuga ibishego ko gifise kindi bisigura nane baririmba amajambo utokumviriza uyashiza mu kirundo utokumviriza uri kumwe n'umuvyeyi mugiye mu Rundi yaririmbye baca bakoma induru niyo ahinyenyetso bacavuga ngo hagiye ashatse kuririmba ibi wewe ri umviriza indirimbo umviriza melody nimba iryoshe avuga ati it's a nice song video imeze neza ni sawa shigikira sharinga kuko namaze kubona abarundi benshi bashigikira bashira ku ma stories indirimbo z'abanyarwanda z'abatanzania z'aba Niger mugabo batigira bashira kiza abarundi ni nka kujya rero urafise umugenzi y'umuhaye link atigira yugurura acabwiye ngo curungika na minute mugari gihe ugiye kuraba ku bindi biganiro by'abandi bantu batanazinanya nashize ko commentaire rero birashika biragoye yuko muvugishwa yemezwa iwabo kuko arabonye na Yesu agiye mu rusengero bamusohoza amabuye abarimvyi y'abarundi rero kujya bababwiye yuko lyrics zabo zidakaze melody zabo zidakaze nawe nibarabe bakosore kuko mwakijya kiganiro Sadbi yarabivuze no kwa milio hali lyrics zacu na melody tugaha abarundi cyo bifuza Alan urakoze cyane turiko turaza neza ale hari nirindi jambo washikirije muri cyo kiyago nyene twari twahuriyemo cha Sadbi yari yadutumye ko wavuze uti abisha umuziki w'Uburundi ni twebwe nyene uwahora ari umufana asigabona yuko yofata microphone akicara mbere umuririmbyi akamubaza ikibazo icyo kintu niwe wakivuze icyo kintu icyo kintu nariyumvire ndavuga ati je nahora ndumufana uno munsi ndafata microphone ego uno munsi rero ale abikuye kuki kugira shikiriza iri jambo abisha umuziki w'Uburundi niba abantu batagize formation ikwiye cyangwa niba abantu bakurikiranye umuziki kuva kera kuba umufana si bibi sinzi narakivuze antuka abantu bataje mwakijya kiganiro canke abatashoye kubona ziga video zaciye ku televiziyo hafi nka yose yari yatumiwe n'abatatumiwe bamwe bari baje kuba umufana si bibi bro kuba umufana kwanza umenyesha makuru agomba kuba ari umufana w'umuziki w'Uburundi koko jewe narabivuze sinza guhisha nari umufana w'umuririmbyi yitwa Farious jewe nagiye kwisanga ntashobora kuba umufana w'umuntu umwe nari umufana w'umuririmbyi yitwa Farious nawe kandi ni umufana wiwe kuko ni umuririmbyi w'Umurundi hama mu nyuma nza kwirotuva ndi umufana w'umuntu yitwa Yoya mu nyuma hari indirimbo Sadbi yaririmbye yavuga ku buzima yarankwezi cyane inkuru y'ukuri oya inkuru y'ukuri je ndayizi before yuko isohoka wumva tuvuye mu Buyenzi nkaja mu ntuze hari akantu mutama yari yaragize cyo ndatunga impene mu Kanyosha hari hakira ahantu ushobora gushira impene yawe ugapowa hari ahantu bita mu white sheep n'ibindi bitandukanye sinzi yuko mwe mubizi zamusagaho barabizi n'ahandi hatandukanye Sadbi hari ahantu twakunda guhurira je nari umupeti mutoyi yarasa nk'ukuze yarakunda kuririmba iyo ndirimbo urumva iyo ndirimbo rero mugabo umengo yari iri muri studio kuko ni nyuma n'imbere y'amezi abiri naciye ndayumva ndayibona kuri televiziyo cyane ko minduru ndabwira mama ati iyi ndirimbo ndagizi uyu muhungu ndamuza bangaha haruguru urumva donc naciye nyaruka kuyihuta kuvuga uko mugabo sinari umufana wiwe nibyo bindi ubona umuntu kuriye ukavuga ati wo turamaze guhura mu buzima busanzwe biraryoshe kuko umu artiste aba ari umu artiste cyangwa se narinzi kari umusani azi kuririmba kokose kubujya umucisha kuri televiziyo urumva wowe naho wasanga ufise ijwi ryiza bataragucisha kuri televiziyo ntitwakwemera kiyagena n'umufana wa Yoya cyane mugabo hariho indirimbo sindayibuka neza mugabo ni indirimbo yatumye yatumye nza kumva yuko nkunda umuziki wo mujama hakaba hari n'umunyeshure je ko nari narahevye ishuri nsubira kwiga yakunda indirimbo za Sadbi yaraduha 5 ku ndirimbo kugira tuyimwandikire lyrics kujya kugena numviriza indirimbo za Sadbi cyane kugira ujya mukobwa ndazimwandikire cyasanga indirimbo ziranyinjira ndaziyizi rero inkuru y'ukuri yari indirimbo nziza kuko na mama yarayikunda ariko kandi n'ahandi hantu hari hagiye gutesa maze kwegera haruguru gatoyi urazi muri age za adolescence birabigoye ariko nari nkunda kuririmba indirimbo nyandika umunsi umwe mama acambye acarambaza ngo iyo ndirimbo ibintu bavugamwe urabizi cyarambye ati ego ndavyumva kandi ndabitahura ivyo yaririmbye none urabigendera cyarambye ati Jesse ndagera acambye ngo nabaze kurota wakubitiye mu nzu y'umusoda kubera
yarashaka kumwe wana vyende boziranye n'abana muri quartier abakobwa abo mwigana akambona haba uwo byambonanye mu gatondo siwe mbonana ku mugoroba donc oya donc yarankieta muriwe kandi mama wanje n'umuntu akubwiye ikintu bisaba uca utiratashe kubera ko ugoswe gatoyi babiri bishobora kukubako rero nuko kuba umufana n'ibintu bisanzwe mu nyuma twarabaye twarumvirije yaba rape turakunda twari twigeze kwa dukunda ba T-Max haraza bakingorongoro turabakunda ba 90 uje kiriya gihe ntabwo yari iguyanje kubera ko sinatahura exactly ivyo aririmba mugabo after nagenda mukunda kubera ko umukazi wanje yitwa Trésor niwe twagomana cyane yarakona indirimbo za 90 ni naho nagiye kumenyera indirimbo 2013 kuko 2013 ni indirimbo nayumvise ubwa mbere ko umukazi wanje indirimbo yose ya mbere 90 nayikunda ndayumvise ko mujama mu nyuma ngiye gutahura lyrics yaririmba kubera ko ava nari umufana wa R&B cyane mugabo mu nyuma ndaza kwisanga nkunda rap ku buryo iyo nicaye nsanga ndiko ndi freestylinga jeje nyene umuntu akaza mvara mbaje ngo iyo ndirimbo ni yande ati wapi n'ibintu biri kwiranza mwuko nyene wow rero kumufana si bibi ariko rero tugende ku ngingo nako ndakumvisha yuko niwiyumve yuko kuba umufana ari bibi twese twarabaye bafana umenyesha makuru yarabaye umufana even hanze uramaze niko karo natanze muri salle haraba journalist arashobora kukubwira ati umuririmbyi w'umwaka n'uyu ku ruhande gwanje umukinyi w'umwaka n'uyu ku ruhande gwanje akaca guha n'ivyo yakoze abarundi rero twumve yuko kuba umufana atari bibi ahubwo rero abisha umuziki ni twebwe twaragiye twumva ko dushaka gufata mikro benshi twaje kubera ko dushaka kumenya n'abaririmbyi apana kubera ko dushaka gukora umwuga wo kumenyesha makuru ahubwo twumve yuko abana muri quartier abademo babone yuko nzinanye na naka uzubirabe akoze interview ni mpaka bafata ifoto aragisabira ahuye n'umu artiste bakoze interview batayikoze ni mpaka asaba ifoto ni nacyo gituma kuri airport bihora biba bigatuma benshi batukwa ugasanga araje umenyesha makuru aje imbere y'umu artiste aje selfie hari nabo bari gukora live banza kuyiheba abo bantu biragoye yuko aza kuvuga ikintu kibi aza gukora inkuru yabaye nimba akoresha umwanya ndamunye ari kara sambana yamwibarabara ndabivuga kujya Jojo Paparazzi yahora bivuga of course biri hard mugabo uri kuzana kakantu kumufana mu mwuga wo kumenyesha makuru uri kuzana maranga mutima y'ukunda hama nitwigeze dushaka kwiga uretse no kuja kwiga nitwagiye muri domaine y'umuziki ngo turabe ivyo turiko turakora nibiki ninko kuza imbere yanje nkaza imbere y'umu artiste runaka arafise ibikorwa post nshasha post y'amakenga yagize mugabo we ntayuzi uri kumubaza ibintu bidafashe weruka kujyama n'umukobwa ryari ukoresha konda mukangahe biravuga ko ufise abana bangana uko wakunda na sugar mami canke wo gendana n'umuhungu ugasanga ariko mubaza ibintu bidafitiye akamaro societe canke bari kwaramukurikirana kandi uyatumye ari mu artiste ugasanga aranahijije misata mu jije ikijanye n'umuziki we yaririmbye no kuvuga ngo nabo bacha bajana nyabahuru kubera ko bishakira visibility bijya bintu caption yawe iraza kubikanganye cyane urumva ubusambanyi yakoze ingene bigenze donc abantu bose baraza kuraba ubusambanyi Fiza koze ubusambanyi Sadba koze ubusambanyi Kingorongora koze donc bamufatiye mu hoteli mugabo waje kuraba indani nta kintu na kimwe gisa n'ivyo wanditse hama waheza kumviriza ikiganiro ukaca umva yuko bose atavyumviro birasha bashobora guha bene gihugu bafise rero kiragoye yuko uwo muntu aza kuyoborana n'ijya mpumyi yindi bahuye kugira ngo bashike ku rugendo bashaka gushikako je mbaye impumyi koresha umwanya kabimpumyi hama cameraman nawe nyene akaca bimpumyi twaca tuja ku mu artiste nawe akaca bimpumyi biraza kugora yuko tuyoborana mu nzira itagira amahwa tuza gutana mu mahwa ugasanga ya mahwa yejeje kuducumita kwereko turiko ngo tuyahunge tuguye mu manga hakugwa aho dushikana kwiterambere nibaza yuko kiba kigoye cyane yuko impumyi yobora yindi tubanze twige tubanze dukurikirane domaine ya music ari yo myidagaduro turiko turajamwo hama tumenye ivyubaka n'ibitubaka hama tumenye ni ryari tugomba gushusha domaine yacu kuko nimbora yibonye Sadbi ntiyahagaritse beef na Farious kubera ko bashaka kugwanya abanyarwanda yaravyivugiye beef ataco yinjiza ntacimaze ariko ijya beef yabo cyangwa kujya guhuza kwabo none nkuko bahuza ejo nitwumva ngo basubiye mu ntambara babiyaga batabiyaga hama hakacaza mu boss kwa kundi pastor bagenzi yabikora kuri bakorana ba Epifambaga kwita who's the best Lolilo na Farious hakacaza rundi muntu afise umutima nko pastor bagenzi yinvestisa mu muziki bagaca bakora ico kintu bariya babiri nibite yuko abafana bagiye kuvuga ngo naka yagufunisa bite ku kanoti bagiye kwinjiza bizaba bikaze cyane urazi nka La Costa iyo biba bya bintu La Costa ari kuzura ku buryo tuburaho tuje mugabo warayibonye
umwe usanga ari karavuga ibi undi ari karavuga ibi bica ibintu biri ntuzeye nibaza twige twebwe amenyesha makuru hama haze abantu iyo habaye ama formation bien sûr twige akaranga mutima kuko amenyesha makuru umumenyesha makuru ninde ameze gute hama tuce twiga how rero muri entertainment bikorwa bitandukanye nujya mwuga wo kumenyesha makuru uri kurabaza nko nyine cyubahiro mukuru w'igihugu ko uri kurabaza umushikanganje runaka kugira ngo imyidagaduro urumva ko ari kwidagadura no kwintertaining abandi hama tumaze kubimenya tuzomenya how dukolabora nabo baririmbye hama artiste nabo baravuze ukuntu bari complique uribuka igihe Christian Bella yaza ngaha na Shishi baravuze ikintu cyuko mu Burundi mengo nta kubaha umuririmbyi ntiyubaha umumenyesha makuru no kuvuga ucu vyibuka yuko hagati y'umumenyesha makuru n'umuririmbyi atabumwe buhari niyo usavye ikigane abanza kujuragiza umwandikira nta kwishure ashobora kukwishura akakubwira ngo tuzopanga kandi umwandike kugira mu bipange uwo yarakubwiye ati twebwe amenyesha makuru muri conference de presse nibo badusanga aho turi kuko nitwe tugira tubakire warumvise inkuru yuko Alikiba yaniye urugendo rw'indege yibutse juste kafise ikiganiro ku radio apana kuri television ku radio rero kiragoye cyane hama ikindi nacyo usanga umenyesha makuru nawe ikosa cagira ntaha uwo batavugane kuri WhatsApp mugaje narabonye ikiganiro cy'umumenyesha makuru kuri YouTube muri Etats-Unis afise ababone imiliyoni 11 urumva mugabo ntafise nimero y'umu artiste runaka ariko aramukoresha ikiganiro bimeze uko je ncandara bakora ikavuze yuko adafise nimero abibajijwe n'undi mu artiste wa filme ko rike mubwiye ko atazafisa ataragira amahirwe yo gutunga nimero yo kugira ngo baganire baciringe kandi nkaca ndaba aramaze kumukoresha ikiganiro narakiravye bisigura ngo hariyo management ijejwe ivyo kandi we ntacyo bimwega ko kuba adafise nimero saba jama mugabo akazi karakogwa niko bimeze bro tubanze twige kugira ngo turike kwica ivyo twica even na jewe ndacafise ivyo niga noko umpatarisha gusa ego urakoze yale urakoze abandi bafite amakenga kuri ujya munsi hari abapeti twari turi kumwe baridoze baravuga ati aradufashe nabi none twebwe turabamenyesha makuru bo ku radio ntidukwiye kubaza ikibazo ariko ivyo ndibaza baronse inyishu yavyo ikintu rero reka ndakubwire je ndavuga cyane mugabo mwino minsi nari ntekanye kubera ko ibintu bimwe mvuga icyo mbajije kandi akubwiza ukuri umuntu yidoze nabanze arabe mu byo navuze ko birimwo bro turaja muri conference de presse twese ariko si twese tugomba kubaza sivyo we nitwe matwagiye mu conference de presse je simbatse ego utatabajije mu bintu navuze arumvise ikintu DJ Jackson yeshuye yaravuze akantu kuko naravuze n'ikintu cyuko dupanga ibintu mu maseminaire n'ama conference ariko ntibishigwe mu ngiro warumvise ikintu yavuze turavuga kenshi ntidushira mu ngiro rero nasavye yuko byoshigwa mu ngiro twebwe aba YouTuber umumenyesha makuru umu-YouTuber somehow arashobora kutamenyesha makuru akitwa umu amateur ariko umumenyesha makuru ashobora kuba mu YouTube ntibihindura titre afise ariko kandi kwita umumenyesha makuru atari ivyo atacemeze kuri umenyesha makuru birahanwa n'amategeko urumva rero tureke kwiyambika ivyo bintu ejo tuje kwita mu ngorane nedoje kwita mu ngorane zoce dukoma induru ngurumva ngo baramfunze ngo ntibigeze bangendera baririmbye bikintu kandi ari wazitayemo rero twige guhanurana jewe umuntu nka Nova anyandikiye cyangwa sanze missed call yiwe cyanda mu telefone direct kujya sanze missed call yawe ncanyaruka nka kwisigura ko byari bimeze ukunoko ujya rero nyaruka kubera iki gusumba abandi ndabizi yuko agira mbwira kantu yabonye swatse nanditse muri group cyangwa nakoze mu kiganiro runaka cyangwa ibintu nakoze muri conference runaka ankosore cyangwa afelicite ni kimwe muri ivyo rero mba nkunda akantu ko gukosorana genda urabe aho ugwaye hakosore nutinye kumviriza ibiganiro byawe kuko nanje naratinya kwiyumviriza naratinya kwiraba mugabo iyumvirize wumve nawe aho wadekonya cyari gihe mpora ngenda nani editor anje ari editing hambye ati naragize uburofa kweri urumva biroroshe birasanzwe ntiwumve yuko ubabaye twese turabafana bumufana w'umuziki w'u Burundi nto bumufana wa naka vuga inkuru kwiri umumenyesha makuru ntutange opinion kuri media yawe ahubwo vuga ikintu ko kiri je nko bundemere gutanga opinion yiwanje kubera ko ndumutumire wase ndiko ndamenyesha makuru ndiko ndavuga ko niyumva imubi muri jewe nuko umwuga wo kumenyesha makuru nta wonzi kuko naje ndaciga mugabo turondera ama formation twige tureke inzigo tureke kubabara kumva kumenga umuntu agukengereye reka kubaza ikibazo mugenzi wawe yabajije ushaka kukibaza kwera ko babone ko waje kumwe wakora ka kantu kiyiza ati je we wabikoze neza avugishije ukuri jewe ntacyo mfise mbaza ariko nashaka bamenye ko naje point
somehow biratwonona bijya kuza kuvuga ubuntu bw'uburofa kubaza ikibazo kidafashe kubaza ico mugenza we yabajije ubwa mbere cyane atangiwe inyeshu mugakora ko ari kurandikirana message cyangwa ari kuraronkira ifoto ya kademu henda kabone yuko uri imbere ya Satbi uri imbere ya Farias uri imbere y'umushikiranganje baba donc ugakange muga bakubajije ibintu bahejeje kwishura ibintu ntavyumvise ko banabibajije tubihagarike tubanze tumenye kituzana muri entertainment je somehow birananshi ntege kubera ko mengo entertainment yacu irasubira inyuma sana uriyo gutera imbere kabisa. Ayo namwe majambo ALAIN Cyril ariko aradushikiriza ale ku miliyoni 50 Big Fizzo yashikirije yuko atazihawe atazoja mu giteramo cyatunganije n'umunyamahanga no ku miliyoni 10 Sadbi yashikirije ati jewe atarizo sinzoja mu giteramo cyatumiwemwo umunyamahanga. Kidumu kunyishu yishuye ndamubajije ati ayo mafaranga aba yashikirije we wavyakiriye gute, acavuga yuko ari ubugugu bakoze ata muntu ashinga igiciro ciwe, yani ata muntu avuga umushahara wiwe. ALAIN Cyril nk'umunyesha makuru yabigize umwuga, icyo kintu akibona gute? Birasanzwe none kuri media ntuzi umusogondo umwe uri hangwahe kuri publicity kuri radio mwese rero uko avyumva. Wowe turi muri demokrasi, wewe nemba wumva ati je kugira nkore interview umutumira azoriha canke umutumire nzomurihira déplacement ibi nibi byabizwi yuko kuza kurikoresha umwanya media hari iki niki. Rero nibaza ku judging umuntu ku cyumviro ciwe ku gikorwa ciwe ntavyo nzi gukora jewe. Je nabibonye nk'icyumviro cabo kandi nkagateka bafise. Kidumu tumufate yuko yabarengere na Kidumu n'uburenganzira bwiwe kuko nibaza yuko bavuze umushahara wabo ataco bibicira, nibaza nawe nyene ko sinzi nawe n'uburenganzira bwiwe kuvuga ico ashaka. Ndibuka uyo munsi ndabaje Kidumu Kidumu yambwiye ati amaze kwishura ati ngo burya ngo nubugugu bagize lakini wali kuchana ali ni chana lakini na mimi nilimwambia aka nyingi awe tubihagarike koresha umwanya oya aka nyinshi nyene nawe yarambwiye ngo umu artist uri kumubwira zimufashe kwa kundi nyene babone yuko nyene ari ema systeme urumva ale bo mu bisanzwe kuri cyo kintu maze kimubwira Kidumu yarambwiye ati ivyo bintu kuko naramubwiye ati none nk'uno ubona kuduha iminyatire nta kuduha titre cyo kwandika ati Kidumu yifatiye mu gahanga banaka ngo ivyo bintu mu bihagarike. None sivyo yagize nivyo yagize nene yavuze ko ari ubugugu yaraduhaye iminyatire ariko acaratubuza ati ivyo bintu nimubikora uko kandi ari yabivuze yabivuze yatubwiye ati ivyo bintu nimusi kandi muri video birimwo titre ni iki titre nakanu katira umuntu kugira ngo aze kuraba headline je sinzi headline je kintu nakora no kuvuga ikintu kitari mu kiganiro ariko kirimo ega ubugowe bro ego ale mu bisanzwe rero nk'umumenyesha makuru uzwi ufise nikemeza neza yuko umumenyesha makuru atari twebwe uri si ko ndagifise bon ndazi ukora nyarutse ego bon ndazi neza yuko iyo wewe izwi n'amategeko ukora media izwi kandi ubimaze mu gihe kirekire cyane just nyene uri na inspiration yanje bukebwe bo hari abantu bese babona ivyo nkora hari abantu bese babona ivyo nkora bakavuga ati koresha umwanya uri kuraza buke muri journalisme buke kuzoba umumenyesha makuru kandi tuzoguhezagira turakwifuza kuzoba umumenyesha makuru. Ego ale nikiye kintu wifuza yuko boshikiriza bari ko baradukurikirana kubona cameraman ariko aranyereka ngo koresha umwanya ego bariko badukurikirana ndabashimire cyane nta bintu vyatara umuntu yavuze ni juste ko nyene muziki Burundi dukunde ivy'iwacu dushigikira ivy'iwacu wayibonye none ikirundi kiriko kirafata iya mbere no mu nzego dukunde ikirundi tugikundisha batakizi kuko umurundi wenyene ubwa mbere nta kirundi azi. Je nta kirundi nzi je ndi umunyabuyenzi mugabo nagerageje kugira nigi kirundi. Hari abantu barabambwira ngo we twaye tuzi kuva mu bice vyiyo za Gitega za Bururi n'ahandi je mvuka mu buyenzi mugabo nari yaranje nshitse mu Kanyosha kora ko benshi nta kirundi bari nta giswahili bari batse ndagerageza kumenya ikirundi ku buryo